akubitwa n'umugore Malove none hari utabizi ari ngaha nta uvuga umuntu yagiye Malove kumaramara ukubitwa n'umugore sidasaba akubitwa n'umugore oya reka nambaye ubusa n'ibiki ya none kuba wambaye ubusa aho uri ho n'ahantu ha hari umuntu atabizi none akubitwa n'umugore none akubitwa n'umugore akubitwa n'umugore Malove none hari utabizi ari ngaha nta uvuga umuntu yagiye Malove kumaramara ukubitwa n'umugore wo turarana muri ico gitanda mwijira abona ko nakubiswa n'umugore ninde azabivuye wo tumusangiye umugore Yvan wabimenye gute banze rindere yambare wewe Yvan vuze yuko kubitwa n'umugore jewe sivuga ikintu umuntu yagiye tubwirira hanyene n'ubugogare bwawe content yose uko ayo n'amajambo kwamugira mu ginyama y'imene banze mutegeza mu buzima bubandanye uraronka ingufu uyu munsi umugore ntagukora kosha tubwire rero ayo makuru nzobivugira kuri waka gusa uravyumva nyene ko afise akubitwa n'umugore oya sha Malove oya turavugisha ukuri Malove turazi izi ngo nyinshi zarahukanye nubwo bawjaka benshi bari je gusa ndavyumvise yuko akubitwa n'umugore Malove pole sana bro niko zubako kandi frère rega kandi bibazo yagize yubatse akiri muto nani wo kubaka ufise imyaka 15 ngugomba gwiza umuryango mu majambo makende umva ngo amuhora iki inde umugore wiwe abamukubise ku ingorane gusa ntimwibaze ngo impamvu tutavuga ni kubera ko tutabizi turabizi gusa Malove n'umugenzi yego vraiment Malove oya erega Yvan ivi vyavuga bene waje nimuze murabikiya serious jana kuyijana kubera arige abashaka gushikuza kugira ngo gusa bateza mbutiyaje Malove none utire wagomba kusambuza erega ikimenyamenye xile hari umuntu amaze gutelefona Malove ngo amuronke akoresha telefone y'umugore oya none ngo niki gituma wo kura telefone umugore agacayika reka ndababwira urabona ko cagihe akwise copyright nani amede general no kumwandikira kuri WhatsApp na giti yaramutelefoni telefone yewe ni pasa agude telefone Malove umugore acayimwana umugore ashitora afise umugore muremure uyo ndinde ntangi inkuru abari inkuru yizeye none wewe kuva tumenyana ko ari imyaka nini tumenyanye hari umunsi n'umurigero utunga telefone ko niyuguze bace bayikwa oya erega Malove ninde oya rindi urondere Malove kuri telefone we ni wubaka kandi hari umukobwa muri Saudi yanga mu telefone kwanza nigute ngana n'abasore nigute ngana n'abasore ndumugabo yubatse umatazi nivyo mu rugo ingene mumvise ngo nawe kurongora byarakunaniye rega nawe utero Yvan nawe kuraniza agaciro byaramunaniye nico gituma nawe agomba gusamba apana kumunanira gusa na programa nabifitiye nta nivyo afise none Yvan yarabuze n'igikobwa yokwega basi cyakoroye oya abakobwa ntibabuze ikibazo baguma biyononera gusa bahura n'abakobwa bafise umutima bwiza wo gutanga uti Yvan rero yarabayogeje kubayota gusa mu majambo make ivyo tibinume aretse kurongora kugira ngo abandanya ajya Masaudiya none sivyo vy'abasore bo mu muji nakuze hari aruguri waje umuhungu afise vendeza yaba afise inzu yiwe yubatse ngaho inyuma n'umugore n'umwana mugo ino inyicana cha 35 saa 3 ngo nagiye papa ntanyuka aranema mu majambo make aracaba kwa nyina nase abanyamuji oya Yvan ntaba kwa nyina nase naritse ko kiri umuhungu wa nyina ahubwo gusa ikintu gihari nimbarinde aho namukwita gifrape bana baratashe wala ntugire yachavuga ata ndagiye mwigeto uti rero Yvan vuga yabanda ayibagiye none urabona umuntu avuga ivyi Yvan nguduha makuru nawe iregana Malove yaduhaye none nawe aya urayibagiye byarakunaniye kurongora kweli oya na programa nabifitiye nta programa wakubwira ngo urumva ngo ntiharagera ngo sindipanga wipanga mu bigura vise byo wipangamwo utasekya mu buyana para muri karanta ngo ngiye kurongora rero unazaka todoka moja usha kuna tembea hivi ntuzo murera gu anazeheka owe ni mungari vijana bana muone raha ya kuishi na wanawake mugabo urumva we raha ya kuishi na wanawake babapige ayo ni wivu ni wivu mu majambo make agomba kuguteza wewe ugomba ufata imene ku nguvu n'ukuri ugomba ufata imene ku nguvu gaso bakuzi yisubede gasuguru agomba afata imene ku nguvu n'ukuri oya meri oya wende kurongera okay we rero ugomba ufata imene ku nguvu no hari habuze no
none mu gitambo hari hose gatuye Nibareke gukavya. bariko baryana amaseru aje yigirisha bakuze bisume ibintu sindana gatahu kandi ni ishashi subiramo uzapostinga vuga ati naje gufyonda ibihere murindire inyuma amezi 9 zikizovyaka Famba fyonda ibihere impene imbwa ibyaranye n'impene havuka iki cameraman rabino Bravo. Nakabizo rashize. Nk'abantu. post yaba sasa ngoja sasa imbwa ibyaranye n'impene havuka iki imbwa ibyaranye n'impene havuka iki avuka insuguru havuka insuguru Famba n'umugabo w'imbwa yihaye kuvyaza impene none wewe bigenze gute kugira wiyumvire kurongora impene oye ikibazo abakobwa baramwanse erega baravuze ati sorry ana kibazo man imigani ya kera ifise ikimaze kandi ifise isiguro ego abakera bavuze ati sindana gatahu kandi ni ishashi subiramo uzapostinga vuga ati naje gufyonda ibihere murindire inyuma amezi 9 zikizovyaka Famba fyonda ibihere impene imbwa ibyaranye n'impene havuka iki cameraman rabino Bravo. Nakabizo rashize. Nk'abantu. post yaba sasa ngoja sasa imbwa ibyaranye n'impene havuka iki imbwa ibyaranye n'impene havuka iki avuka insuguru havuka insuguru Famba n'umugabo w'imbwa yihaye kuvyaza impene none wewe bigenze gute kugira wiyumvire kurongora impene oye ikibazo abakobwa baramwanse erega baravuze ati sorry ana kibazo man imigani ya kera ifise ikimaze kandi ifise isiguro ego abakera bavuze ati uwuzi inkware avumbukana ibihuna nawe wabuze ikigo rufyatura wavumbukanye impene ego Famba afyataguye impene kubera yabuze inkumi none inkumi zarakwase apana nizanyase gusabira kira kintu n'umwanya wacu ari ngenje kuri umwanya mba ndavyiyumvira ivyo bintu ugasanga umukobwa si hari cyangwa nta mwanya afise ugaca wikoza kutwufise utirera umuntu yikora kutwafise Bisho media ni hatari reka rero bakunze bishobera reka ndabasezeye jewe ivyo mboneye ngaha ni ibintu ntobabwira simbona ukuntu bivuga cameraman merci sana Ndumiwe.